Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV naye n'umwanya yagize ko ari karagarukwa ko cane irya nino o tugaruka cane ku makuru abariko aravugwa mu birabana n'umutekano bivugwa muri politike bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu mu ntwari bereye ndetse n'ibindi byose mwanyigejwe biriko biragarukwa ko irya nino. Muri kano kanya tugiye kubageza ko amakuru ahambaye na makuru ariko aravugwa mu vya politike ariko nanone turarabira hamwe n'ibiriko biravugwa mu mutekano. Hano turaza kubabwira bombori ibandanije kugaragara mu bihangange vya CNDD FDD ho kuri ubu ngubu President Evariste Ndayishimiye ageramiwe. Bamwe n'abandi bariko baribaza ninde atwara Uburundi muri kino gihe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngarashobora gusemera umugabo wiwe President Evariste Ndayishimiye bivanye n'ibiriko biraba muri CNDD FDD aho kuri ubu ngubu ibihangange vyasubiye guhaguruka biriko biribaza utwara igihugu arinde ninde bahaye igihugu. Muri kano kanya turaza kubabwira indyane zikomeye cane ziriko ziravugwa mu bihangange vya CNDD FDD kuva bigaragaye yuko Angeline Ndayishimiye ariwe kuri ubu ngubu agaragara ko ariwe atwaye igihugu mu gihe ibihangange vyagihaye President Evariste Ndayishimiye ngaba ariwe agitwara. None kuri ubu ngubu Angeline Ndayishimiye nta numwe acubaha. Muri kano kanya turababwira vyinshi twajije gukura mu masoko yacu muri bombori mu bihangange vya CNDD FDD aho amakuru avuga yuko Angeline Ndayishimiye amaze gukuza abashikiranganji ba mbere babiri uhereye kuri General Arengiyome Bunyoni na Gervas Ndirakobuca. Kuri ubu ngubu bikaba biriko biranugwanurwa yuko hari n'abandi bategetsi bakomeye cane muri kino gihe bageramiwe n'uyo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndayubaka. Muri no makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane co bikoze biteye ubwoba. Bamwe n'abandi babona yuko intwaro ya President Evariste Ndayishimiye ishobora gukurwa ko bivanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bigaragara yuko ibintu byose yavyifatiye mu minwe ariwe mukuru w'igihugu ariwe agaba bushikiranganje bwose bushoboka ndetse agashaka no kugaba ibihangange aho kuri ubu ngubu ibihangange vyatanguye kugira ishavu rikomeye cane bivanye no mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko yafashe igihugu mu minwe none kuri ubu ngubu igihugu kikaba kimaze kwicwa. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biragarukwa ko cane. President Evariste Ndayishimiye nta nyishu agifise y'ibibazo abarundi bafise. Amakuru agenda aradushikira na makuru ajanye n'ingene President Evariste Ndayishimiye no kwishura ibibazo by'abanyagihugu kuri ubu ngubu asigaye abikweta bivanye nuko atanyishu kuri ubu ngubu afitiye ibibazo bibazwa n'abanyagihugu. Kubwa President Ndayishimiye ibibazo vya Gabriel Rufyiri bikenewe kubazwa kubera basanzwe bazinanye. Uko niko Rufyiri yimwe ijambo mu kiganiro President Ndayishimiye yaraye ahaye abanyagihugu ejo haheze ari kugenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 imuranze. Mwumvirize uko President Evariste Ndayishimiye yasiguriye abari ngaho. Mugabo wacerewe no gucererwa nawe ntiwacu utonda imbere ari wacerewe ajya nagoye nka nkujya mutama ya Rufyiri ndazi ibibazo afise natona bivuga na wewe ntirirwe yaragora abandi kuko wewe turashaka kwivugana ku telefone turazinanye. Mugabo yashaka nagira akabwira bene igihugu mugura abona mugabo wacerewe no gucererwa nawe ntiwacu utonda imbere ari wacerewe ajya nagoye. Hari ababona President Evariste Ndayishimiye ariko aratwenga ariko abenegihugu bababaye bakavuga yuko ari bwa bujanja bwiwe n'ubuswahili yavuga aho muri kano kanya abanyagihugu batangura kwibaza impamvu avuga yuko ushaka kubaza ikibazo
c'abenegihugu apfukwapfukwa bikavugwa yuko ngo asanzwe azinanye n'umukuru w'igihugu gutyo katagomba kwishura ku bibazo, aho avuga yuko ngo bakagombye no kuvugana kuri telefoni, aho bamwe n'abandi bariko baribaza impamvu Gabriel Rufyiri atabimubajije kuri telefoni, dore ko basanzwe banavugana kuri telefoni nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye abivuga, agashaka kubimubariza mu benegihugu, ivyo bamwe n'abandi bavuga yuko ari ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashatse gukora kugira ngo azibiranye abenegihugu ntibabaze ivyo bashaka kubaza. Kuri ubu ngubu bamwe n'abandi babona yuko ari wo mukenyero Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ariko arakoresha muri no misi kugira ngo ahishe ishavu abenegihugu muri kino gihe bafise, mu gihe Uburundi buri mu bibazo biteye ubwoba, bivugwa yuko vyatewe n'indongozi mbi zirongoye Uburundi muri kino gihe. Bamwe bati yatinye ivyo amubaza kuko atanyishu yabibonera uwo mukenyuro wo gukwepa ibibazo. Ikindi kintu abantu bataramenya uku kuntu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yisetsa, ntabwo ari umunezero na gato, nivyo ni bimwe mu mayeri akoresha n'uburyarya kugira ngo bigore umuntu kumenya ico yanse n'ico yakunze, iwe vyose abishiramwo intwengo y'agahemo. Aho kuri ubu ngubu abarundi bahejeje kumenya ingene Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye ashiramwo ubujanja n'ubuswahili. Uti yanse ko amumaramaza mu bo atwara, niyo mpamvu aha ibiganira abanyagihugu bato kuko ibiraba igihugu baba batabizi, batanga ibibazo biberekeye gusa, aho nyine yabonye umuntu w'inshabwenge ashobora kubaza ikibazo gikomeye kijyanye n'ubuzima bw'igihugu, Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka yuko yamubaza kuko nyine atanyishu kuri ubu ngubu aba afise. Ico bikoze Perezida Evariste Ndayishimiye bigaragara yuko ibibazo by'igihugu kuri ubu ngubu bimugoye, ntimumugore muramubaza kuko igihugu kuri ubu ngubu gitwarwa n'umukenyezi wiwe, umukenyezi atamabanga namwe bizwi yuko ajejwe, ariko akirukanisha abashikiranganji kugira naho yirukanisha ibihangange bibiri, twavuga mushikiranganje Arengiyome Bunyoni ndetse na Gervas Ndirakobuca, ahatanguriye ingwano zikomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kurwana n'ibihangange, kuri ubu ngubu igihugu kikaba cyarabuze ugitwara. Kuri ubu ngubu ibibazo bihanze igihugu akaba ari byinshi cane. Ngerina ntavuguruzwa kuri ubu ngubu ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari ikibazo cadutse mu kumunani mwaka wa 2025 aho hahindukiye abagize leta igisata co gufatana mu nda, ticavuzwe ubushikiranganji kigiye kwegukira. Ubushikiranganji bwahora burongowe na Emeride Sabushimike bwaramanyaguwe, ibisata bijanwa ahatandukanye. Mu mwanya wa mbere igisata co gufatana mu nda, Direction Générale de la Solidarité Nationale, catwariwe mu bushikiranganji bw'ubutungane kubera ari naho hari hajanywe ivy'agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Umushikiranganji Artimo Katihabwa niwe yatwara ico gisata muri Nyakanga mwaka wa 2025. Tutse yuko itegeko ryoba ryavuye kwa Angela Ndayishimiye ryatumye ico gisata kijanwa mu bushikiranganji bujejwe akazi n'abakozi ba leta kwa Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibia, asanzwe ari inshuti akaba n'umugenzi kuva kera wa Angela Ndayishimiye. Iryo tegeko ryatanzwe ku munwa rica kwa Chief de Cabinet Civile wa Perezida Ndayishimiye, rihabwa umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye. Artemo Katihabwa avyumvise aca aja guhanura Perezida Ndayishimiye ko ikintu nk'ico kidashoboka bidaciye mw'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu mpera za Nyakanga mwaka wa 2025 mu nama nshikiranganji Perezida Ndayishimiye yashinze ko ico gisata kijanwa mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu,
binashirwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya ubwo bushikiranganji, ariko byaravuzwe ko umushikiranganji General Major Leonidas Ndaruzaniye yabona ko ari ukumugora, mbere yashaka ko ibyo kuvuza ba ntahonikora bija mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muri Munyonyo mwaka wa 2025 hasohotse amategeko y'umukuru w'igihugu agena abategetsi bakuru mu bushikiranganji butandukanye. Igitangaza cabaye nuko mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu no mu bushikiranganji bujejwe akazi n'abakozi ba leta hariyo hose uwujejwe ivyo gufasha ba ntahonikora. Kuri ubu ngubu bigaragara yuko Angelina Ndayishimiye yaraye atsinze. Tubibutse yuko mu kiganiro yatanze ejo haheze hari ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2025, Perezida Ndayishimiye yarishuye ikibazo c'ugendana ubumuga. Uyu yavuze ko abagendana ubumuga bamaze igihe bajuragirika kubera batazi umushikiranganji abajejwe kuva Emeride Sabushimike akuwe. Perezida Ndayishimiye yatangaje icese ko kuva umushikiranganji ajejwe akazi n'abakozi ba leta ariwe ajejwe gufasha ba ntahonikora, inshuti ya Angeline Lieutenant General Gabriel Nizigama niwe atahiye ca gisata nk'uko Angeline yari yabishatse. Kubera iki kino gisata gihambaye kuri Angeline Ndayishimiye? Amasoko yacu avuga ko amafaranga atari make agenewe iki gisata acarungikwa muri fondasiyo Mugiraneza ya Angeline Ndayishimiye. Niyo mpamvu Angeline Ndayishimiye akeneye ko ico gisata kija mu minwe y'umushikiranganji bashikirana cane. By'ukuri aho bamwe n'abandi bariko baribaza ninde atwara Uburundi. Angeline Ndayishimiye amaze gukuza abashikiranganji ba mbere babiri, Arengiyome Bunyoni, Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika kubera vyanse ko bumvikana. Asanzwe avugwa ingene aha amategeko abashikiranganji bamwe ahandi agategeka abakenyezi b'abashikiranganji kumuha raporo ya buri munsi ku bikorwa by'abagabo babo. Ubona hageze aho ategeka ivyo bisata vya leta agategekaho bitwarirwa. Kuri ubu ngubu bigaragara yuko ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi vyahejeje guhindura isura. Ico bikoze abadashigikiye ivyo biriko birakorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bariko baramwinubira bavuga yuko igihugu bamuhaye kuri ubu ngubu agigejeje ahatemba, gutyo hatagize igikorwa ko ibintu vyayangara. Kuri ubu ngubu hari amakuru avuga yuko umugambi wa kudeta gukura ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye woba ugezwe kure n'ibihangange bibona yuko igihugu capfuye. Hano bivugwa yuko hari nk'ibihangange bitatu. Gervas Ndirakobuca kuri ubu ngubu yashizwe mu kibanza c'inama nkenguzamateka. Urongoye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD utwaye ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu n'intambara ya RDC kuri ubu ngubu yavyunyuye cane, icuka kibi kikaba kibandanije gututumba mu bategetsi ba CNDD-FDD. Mu kandi kanya turaza kubabwira vyinshi mutamenye biriko biravugwa cane ubwo amasoko yacu azaba ahejeje kudutohoreza. Bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.